murabona ko dufise umugisha w'abavuga butumwa duhe kaze mwarimu Jean Baptiste abanza ashike hano hanyuma rero amubanzirize Pastor aza kudusozerera turamuhaye kaze. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimiye Imana data wa twese iduhaye akanya nkaka ko kuganira ku vyagezwe vy'Imana yacu. Shimiye umuvyeyi wanje yanzanye muri iki gihugu cino yakoze yansohokanye kuko ngira mwakurikiranye ko ntari umuririmbyi wa cane yansohokanye rero ndamushimiye ndashimiye n'umuvyeyi waha kuko murabona ko hari uko bigenze none rero nagomba tudatebeje dusangira amajambo y'Imana nayibanze dusome mu gitabo ca Zaburi igice ca 19 n'umurongo wa 11 n'urupapuro rw'amajana 695 amajana 695 Zaburi ya 19 igice ca 19 umurongo wa 11 haravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Imana yacu nihabwe icubahiro. Uri kurasoma urabona ko iyi Zaburi ari ya Dawidi, aravuga ngo yabitse ijambo ry'Imana mu mutima wiwe kugira ngo ivyo bintu bimuhe kudacumura ku Mana. N'amajambo abiri, ijambo ryo kubika n'ijambo ryo kudacumura. Igituma yaravuze gutya nuko gucumura ku mwana w'umuntu atari kigoye, ntabwo biva kure. Nasomye agatabo k'umutima w'umuntu ngira murakazi. Iyo umuntu akijijwe biriya bintu vyari muri we vy'ivyaha nibibi birava mu mutima wiwe, ariko ntabwo bija kure namba, bigumaho nyene hafi. Birindiriye iki? Birindiriye ko umuntu agira intege nke n'akantu gato bigaca vyinjira. Dawidi rero acagira imigabo, acagira umugambi w'ingene yohangana n'ico kibazo c'uko ivyo yavuyemo, ivyo yahevye bitogaruka mu mutima wiwe. Acabikayo ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Iri jambo niyumviriye uko noryita, mbona ni jambo rivuga imigabo, kugira imigabo bivanye n'intumbero. Mu gatondo ka kare nariko niyumvira imigabo ikisigura. Mwarimu mwene wacu harya twari kumwe ca ndamubaza ati mbega harya politike no kuvuga iki? Ati politike? Aca tangura kumbwira vya bindi mwese muzi ntoya. Ati none bavuze politike y'imishahara, bavuze politike yo kubaka insengero, baba bavuze gutwara. Iryo jambo turarica hirya no hino dusanga n'uruvangatirane rw'imigabo n'imigambi n'intumbero n'imikenyuro yo gushika ku ntumbero runaka canke yo gutunganya ibintu runaka. Muri urugendo turimo rwo kuja mwijuru hari imigabo, hari imigambi, hari imikenyuro dutegerezwa gukoresha kugira ngo bikunde vya bindi twavamwo
ntibigaruke mu mitima yacu, kuko uravye nabi biragaruka, erega ntibiri kure. Hari irindi jambo narisomye mu gitabo cyo Kuvayo, kandi si kera, ryari jambo Kuvayo 28 umurongo wa 39. Ni jambo Imana yabwiye Mose, iramubwira uko ategura imyambaro y'abaherezi. Yari kwimubwira Aroni mukuru we n'abana ba Aroni, iramubwira ingene amushonera ikanzu ryiza, amushonera inkofero, amushonera umukanda. Aravuga ngo kubana ivyo nivyo kubashariza no kubatera icubahiro, ariko nubwo bambaye iyo myambaro y'ubuherezi, nubwo uzobabona azobaha icubahiro bakwiranye, hari ikintu ngomba kubakorera. Mose tisa ubajishira amabutura. Yesu nashimwe. Mvuze ngo ubajishira iki? Amabutura yo guhisha ubwambure bwabo. Yesu nashimwe. Iyo nayo yari imigabo y'Imana, kugira ngo abo baherezi, buriya umuntu yambaye ikanzu aba yikwije by'ukuri, siko? Ariko hari ubwo bishika umuyaga ukaza. Iyo umuyaga rero uje, birakwiye ko haba harimo akabutura, kugira ngo ubwambure bwawe ntibugaragare, kuko ubwambure turabugendana. Bagabo bene data, aho ubwambure muri kumwe, ukagira mwabusize muhira, aho uwo bakura ako gashati, aha na joga kurako, ubwambure buraha nyene, siko? None ikidukwiye ni giki? Ni imigabo. None kugira ngo dufuke ubu bwambure tubigenze gute? Ndonderera agapataro sha, ati kandi ndonderera akijinisi niko gakomera. Erega hari n'igihe uba wambaye na nyabutura ugasanga ryaratabutse. Yesu nashimwe. Imana iramubwira ngo kugira ngo ubwo bwambure ntibuzogaragarire imbere yanje, ngo bahave bapfa baje guhereza. Mana dutabare. Ndiko ndavuga ibiba muri twebwe ataho vyagiye. Paulo ariko arandikira abagalatiya muri kiriya gice cya 5 ababwira ivyampwemu yera na kameremere, aravuga ngo ivyo bihiganirwa muri mwebwe kugira ngo ntimwitware uko mugomba. Buriya kameremere ntaho yagiye, aho uravye nabi yo kuvyuka ugatangara. Imana idufashe. Ariko Paulo aravuga ngo umva, imigabo n'imigambi mukwiye kugira, umukenyuro mwogira, mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kipfuza, kuko ako kameremere karaho nyene. Imana idutabare. None ndababaze, ingene abantu batukana mwe ntimubizi? Ivyo batukana mwe ntimubizi? None se kubera iki mutabivuga? Ekada hari kwibutura, hari kwibutura. Abantu barakuzanira urusaku ukumviriza, mugabo we kuko ururimi rwawe ruri kwa kabutura kikoboyi gakomeye, ukavuga utaje simvuga, hasi ndivuga kuko jenda umuherezi, kuko jenda umuntu w'Imana. Yesu nashimwe. Dawidi rero muri aya majambo yiwe nasomye ahandi hantu yavuze ngo mama yamvyariye hehe. Zaburiya 51, Zaburiya 51 ku murongo wa 5 aravuga ngo raba nabumbanywe ukugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Imana idutabare. Aha naho babatijwe, ukongera ko na twebwe twabatijwe kera, yo shika muhira ibi turimwe biraza guhinduka.
biraza guhinduka ushitse muhira usange inka ntibayahiriye, usange ibi ni ibintu vy'ingorane. Ire gutambaye ka kabutura ubwambure buragaragara uyu munsi ushitse muhira. Rindira. Kubera iki? Ahantu twavukiye muri iyi si turimwo ni mu vyaha, nukuri ni mu vyaha. Ikidukwiye rero ni iyi migabo n'imigambi yo gukizwa. Yesu nashimwe. Ejo baradusomeye ijambo, bariya basore ba Daniyeli ngo bamaze gushika muri kiriya gihugu bari batwawemo ari nyagano, bakaraba ivyaho ingene bimeze, bakavyihweza, bakabica hirya no hino. Ati ibi bintu ntivyoroshe. Baca bagira iki? Imigabo. Bagira politike y'ingene bobaho batunganye. None kugira ngo tubeho dutunganye bigende gute? Umwe atebana ati ibi bintu ni hatari, umuntu yobisengera akabanza akabihumanuza, akakemeya ibintu birimwo, uwundi atoyaye. Tigukemeya. None wewe wofata nk'inzoga ukayinwa ngo wanje kuyisengera, ntibikunda. None bagabo tubigenze, none ntituzorya. Baba mu kwiga kwingene bashobora kuba muri ico gihugu arabakizwa bukuri. Imigabo. Yesu nashimwe. Aha natwe nk'abantu bakijijwe hari imigabo. Wewe muri no minsi uri kugwana gute? Uriko wipanga gute kugira ngo vya bindi vyahora muri twebwe, vya bindi vyari bitumazemo imisi, kugira ngo ntibigaruke? Wewe wipanze gute? Ko Dawidi yavuze ati ubu rero jewe ati ijambo rigiye ha ntirivayo, kugira ngo ndabe ko nohangana n'ivyo bibazo. Yesu nashimwe. Kandi rero reka mvuga akantu kamwe kuri riya butura no kuzinga ndazinze zoba mpejeje. Buriya bwambure navuze ni ibintu bigaragarira abantu abo muri kumwe nk'ivyaha, ariko twebwe abantu bakijijwe tuvuga vy'ukuri ko twuzuye mpwemu yera, ntabwo twari tugikwiye kugaragariza ubwambure abandi bantu. Siko none ugasanga nk'umuntu w'umugabo nk'uko kwiwanje hajya je ku mugabo harona kandi nongerako ndi mwarimu nako nakandi mugabo, ugasanga na bwa bugabo bwanje na bwa bwarimu bwanje madama aragowe, ahaciye niti jewe naragowe, urumva burya ntimumubone kurya. Sinzi undi yacega ngo arababesha, yari umudamu umukozi w'Imana, bene data baje batonze bariko barasenga, wa mukozi w'Imana sinzi ngena kubitiye hanze, umugore wacu arasoboka muri babana arababesha, haya mugira ngo arakijija. Hega mama, ubwambure kuri aya makanzu y'ibikorwa vy'Imana twambaye, kuri uyu mwambaro, kuri aya mavuta twasizwe, bamwe bagatoranirizwa kuba baririmbyi, abandi bagatoranirizwa kuba abakristo bo mwishengero, abandi bagatoranirizwa ibikorwa bitandukanye. Ayo n'amakanzu twambaye. Mugabo nubwo twambaye amakanzu, kuko hari ubwambure buba muri twebwe, ivyo twaremanywe, kamere twaremanywe, naha tuja dukenera ko kabutura. Umviriza ronda babwire, harya burya n'uhena ntahenera bose, ahenera uri imbere yiwe. We uri inyuma ubona yagwebereje urukanzu yicaye nko ngaha, yicaye nko ngaha, aba bari inyuma bata yambaye urukanzu gwiza ntuze, aba bari ngaha yambaye urukanzu gwiza, nabari ati ni sawa. Ariko abavyeyi bari imbere yanje ati yo araduteye umukoshi. Nivyo kubera iki ubwambure tugira aho tuburabisha? Hari abantu ubwambure bwabo buraba muri korale, muhira babazi nk'intungane, ku kazi babazi nk'intungane, n'ahandi hose ni nk'intungane. Mugabo amagorwa abantu biririmbana bagowe,
yo ni ngorane. None rero bene data, Dawidi acagiriye imigabo yo kubika ijambo mu mutima. Bigeze kubahereze kuri Baroni, Imana ati bajishira amabutura wa mugabo, nshaka bigeri wanje no kuri wewe. Aha hantu tuhipanze gute? Imana ihadutabarire. Nta kindi cyo dutabara natwe, erega nuko nyene uko babigira ntitwoja kure. Nijoro batubwiye ngo Imana ibe muri twebwe kugira ngo bikunde turonka amahoro yayo. Erega no kugira ntituyicumureko nuko iba muri twebwe. Yesu nashimwe. Imana niyaba muri twebwe, niri jambo ryayo rizoba riri muri twebwe, nubu bushobozi bwayo buzoba buri muri twebwe, bigatuma tutayicumurako, bigatuma tumara kabiri. Erega hari igihe umuntu amara iminsi ugasanga nta munsi n'umwe adacumura, ariko hariho n'ibindi bihe ushobora gutaha ku mugoroba ukikonera ukavuga Imana sinovuga ko nera, mugabo raba utuntu twampungurukiye, amaraso ya Yesu atunyeze, mugabo vy'ukuri atarontu wumva rudodora mu mutima wakorokeyemwo. Mwebwe ivyo nibihora bibashikira ukumva tuno munsi kwera Imana yangiriye neza, niriwe neza. Ivyo rero nta kindi cyo biduha atari uko ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe, kuko aho twavukiyeho, aho tubaho, aho dukorera hoho reka nakamara amazi. Imana idutabare. None rero sinumva ico wosengera, sinumva uko wosenga uvuga, sinzi ko wovuga uti mpiryo butura nyene, sinzi ko wovuga uti mpuwo muriro wa mpwemu yera. Mugabo reka vyose tuvyegeranirize muri iri jambo, Mana yanje ba muri jewe, kugira ngo singucumureko. Nababwiye Imana ubuvuze ijambo, ubuvuze n'ubushobozi bwa